Ah, farà camolote, ora bare na. Ni dirette. Capable tuvuga icyongereza. Jewe ndi capable. Mbaza ikibazo kimwe mu cyongereza. How are you? Bana kujya abana iki nicyo bita kujya abana. Niki? Kujya abana gizigoye. Nese nguyu mwana. Bite bari. Ariwo mwana. Kera dukoresha umwanya. Ne mu buzima bwanje nta. Iyo uma kamera byari gukunda. Andri promoter yari umuntu yiba amafaranga iwabo icyo ndakizi neza baranamuturiye ku kuboko sinzi ko inkovu yaheze ngiyi nta rurimi nziza reka tuvuge icyongereza dukore interview mu cyongereza twagiye what are you going now what why do you do why do you do ikintu vraiment sinibaza yuko no muri dictionnaire kirimo why do you do igifaransa cyo tugene bonjour Andri. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Comment va la journée? C'est très bien, c'est très génial. Mbazana we. Wonyitande. No kwita Cynthia. Cynthia. Ata jipe nambaye, ata mabere mfise. Mfise ubwanwa, Cynthia afise ubwanwa. Yes, abakunzi ba Flip TV murameze fresh. Yes, natwe tumeze neza. Turi mu Nyakabiga uyu munsi. Yumvise Nyakabiga abari quartier ibamwe abantu baba star n'abastar benshi ba mu Nyakabiga. Ariko ndibaza neza ntuzo tugira tuvugisha uyu munsi. Ariko no gusaba gusa ko tukogumana nanje kugira nkoresha umwanya nkuko niyitakoresha umwanya. Nije ndagiye yita nta numwe yarinyise. Sagumana nanje rero kugira dukoresha umwanya ndabari ku muntu tugiye kuyaga nawe tuyage nawe mumenye ibiri ko bavugwa kuri we. Bite basaza vipi maze ko fresh Yes, abakunzi ba Flip TV turinjiye mu rugo ni mu rugo go hari umustar abangaha hari umustar abangare tugiye tumuganirize tumenye ibiri ko biramuvugwa ko kana mwe murabimenya tsu farà camolote ora bare na. Ni dirette. Pure Nico. Say to me, you want to. Yes, abakunzi ba Flip TV murabona neza yuko wa muntu mwari mumaze imisi mudutuma twamubazaniye ari ngaha. Vipi brother? Meze neza. Landry promoter ko batamuzi ninde adufasha ngaha. Ibintu bitagate neza. Oya nuko nyene Landry ga muri zimiko ziri harimo masse ariho contact karakiri ngani bihuye uca ikindi kibazo. Controller microphone urazikontrola ibaye telefone je sais pas. Landry koresha umwanya rero mu koresha umwanya mu bana kujya abana iki nicyo bita kujya abana. Niki? Kujya abana gizigoye. Nese nguyu mwana. Bite bari. Ariwo mwana. Umeze fresh. Wewe koresha umwana. Bari. No. Bite. Umeze fresh. Ura. Mugivyo bintu muje muririmba. Yes nabikunda. Oya naze na Landry muho. Uri mu bikimo. Uri mu biki. Bakunzi ba Flip TV muramubonye Embesilato turi mu nzu kwa muri Hitop TV. Ko turasoma urusaku twabonye tapi yabo ko ari ya fake buke bari bite bari kera dukoresha umwanya. Ne mu buzima bwanje nta. Iyo uma kamera byari gukunda. Ka mikoro je nkora. Nico ukora. Basi
hereze umenyereye isuka mana ahantu muba ko hari abana benshi mo pole ni wa mwana Andra ahantu muba ko hari abana benshi umeze nka Yesu rero umeze nka Jesus Yes abakunza Febji TV murabona neza yuko Landry twamusanze kumuhana twamubonye avuye muri douche benshi bavuga yuko atoga ariko twabibone neza yuko yoga bite rero Landry ni fresh imeze neza cyane gose uyu mwana ko tubona uje uzanye umwana ariko ugiye uvuye muri douche atamwana warufise uyu mwana ni gwawe canke n'umwana gukunda no mugenzi wanje niwo mugenzi mfise ntiyigera nanirwa nawe ntiyigera nanirwa kiretse iyo yigirije n'umugenzi wanje Yesa Landry kuba tamuzi Landry ninde kurukushika kuri no mwanya Landry ninde kuba tamuzi da promoter n'umutananirwa n'umuntu akora cyane kugira ashobe gutezwa imbere ingabira nasanzwe afise uko biri kose ndumuntu akora cyane ndumuntu yifuza gutera imbere biciye mu ngabira nafise Landry kwimuka kuva mu Kamenge ku rugo aho wari usanzwe uba muhira ukaza kwipangira mu Ngagara nihe target wari ufite kugira uze kwipangira mu Nyakabiga ndagukosore gatoya si mu Ngagara ni mu Nyakabiga nihenze naciye mu nawuhura nta udacibwamwo ni bisanzwe ego impamvu naje gupanga mu Nyakabiga ni kubera ko nifuje ibikorwa byanje bigenda neza kandi bica mu ama dépenses agabanuka urabizi neza ko Landry promoter n'umuntu akora cyane kugira asho guteza imbere ingabira nafise nko nabivuze Landry promoter sindumusiribate sinubatse narize mu gihe rero nigishije guharura nabigisha banyigishije nkiga kujera ibintu nabiriya narabonye neza yuko amwe no guma hariya ku buryo bwo kwideplacer bumbana bwinshi kandi uko mwene bwa bwinshi ayo marari ari bindi yokoze mu bikorwa byanje by'iterambere ndavuga ati reka nigere igisagara kubera ariko ari unsanzwe nkorera ibikorwa byinshi katuvuga rero ko Landry promoter mu byo yize na economy irimwo kuko yaramenye ingene agera avuga ati ibintu by'amadeplacer turi mu muji kamera Yesa Landry promoter turazi neza ko yize electricité ariko ugushikuba umutunze akaba ari ubumenyesha makuru ivyo bintu vyaje gute kugira Landry ahindura umwuga uwanyise tute niyihenze kubera ko yabonye ko hose ndahakorera ndaja hejuru nk'installa nkafata microphone nkakora ndumutute ndi byose uwo matara yocika ngamwira wocu duga hejuru kuyaripa ivyo vana n'ivyo ari byo nkunze ko n'ibigano byinshi ukora ati narafunzwe ndakubitwa ngiriki ariko no munsi nshaka Landry promoter anyirateko ambwira ati hari kintu jewe nirata ko gushika kuri no mwanya kuba ndi muzima kuba ngifise imwe mu z'ubuzima ndavyirata ko cyane gusa nta cy'ubuzima avuga ati ikintu jewe ndi for ndi for muri byinshi ariko nkamwe no kwishira imbere nkishima cyane Imana nayo ikabidakunda abantu bishima Imana ikabidakunda abantu bishima kwanu nkihema gusa byo ni byakamaro Landry promoter hari ingeso je nari ndamuziko acitwa pacheli ingeso yo gukorakora Landry promoter yari umuntu yiba amafaranga iwabo ico ndakizi neza baranamuturiye ku kuboko sinzi ko inkovu yaheze ngiyi mama we yaraguturiye brother urabizi neza yuko twari turi kumwe warakunda no gukora mu nkono Landry ico kintu wahavuye ubiheba gute konzi ariyo yari ingeso yawe mu bisanzwe mu buzima bwo muhira ibyo sivyo nivyo ndisi uko biri kose kandi uko biri kose ibyo sivyo nimba no banarabikoze abana urazi ko bama bafite utugeso twinshi ariko sinobeshera umuvyeyi wanje ubwo gwego ntago nigeze ngerako ariko nk'umwana wo mu karere wo mwisite ibyo byari bisanzwe gukora mu nkono gukora umwana gutora akajana nakira umwana c'est simple comme bonjour ariko ndibuka neza igihe mama waguturiye wari wivye amafaranga 5,000 hari muri 2007 ibihumbi 5 byo muri 2007 Landry mama no bandamubeshe na kino kigana nakibonye Imana yo mpana yo twenga ubwo yovuga ati ahubwo ndibuka oya ndamubeshe mama wanje Isa Landry promoter nari umwana yari amafaranga menshi cyane nari umwana muto none ivyo bimvikana Isa Landry promoter jewe ndamuzi nk'umuntu yakunda gukina umupira bebe mbaza ni sawa umeze neza uyu ninde muganga umwana ngo ni muganga kabisa atanu rushingazi gutera Landry promoter jewe twarakinanye umupira kera Landry promoter nk'ubu bopanga match wokina kwiye posta konzi wowe ugakina umupira wakunda umupira ariko utaruzi cyane 4-5
4-5 wokina habiri wokina kuri country mu alphabet umwarfubek yes abakunda Fibji TV murumva neza yuko Landry Promoter jewe naje ari umunsi nigeze gukina umupira nkubitagani ngica ndaraba turaraba nakubise squatter Landry Promoter hari ingeso nyinshi dukunze kumva bakuvuga ko z'ubushurashuzi z'ibiki n'ibiki ariko tukaba twenyene twaje ngaha ariko ati ico kintu tutigeza tukibona ubabwirike abo bantu bakuvuga ko ivyo bintu singwaye ndakomeye no basaba neza ko kongereza ingufu nyinshi mu kubivuga kwera ko mu gihe atawuraza nyagiriza imbanyi kanaka canke ngo mfate ngo ndi ku mwana wiwe canke ngo avuge ko narakoreye ikosa mushikiwe ndibaza uyu arasubisha kubivuga ariko mu gihe ivyo atabihari kandi je mimi kiyo cha jamii ni lazima tu aniseme Landry ati ndagwaye sinkomeye singwaye ndakomeye iryo ni jambo nuwo kumva avuga ati arakomeye akakwitega umwereka neza ko ukomeye just nababwiye singwaye ndakomeye meze bien niko fresh niko ko sawa kabisa ntangorane niko fresh none kumbwira ngo kera watanguye journalisme wari umufana w'umuririmbyi kanaka kandi wari umurongozi murukuru yo muririmbyi wahe umuririmbyi Sadbi vyagenze gute bwira uhindure uhebe no gufana Sadbi uvuga ati je ubu ndiko nkora ivyanje ibihe bindi twarakuze turamera ubwanwa sinibaza neza yuko ivyo twakoze tutaramera ubwanwa kandi ibyo twaba tugikora n'umunsi turi mu myaka 20 n'inga irenga ugushikora umwanya turi ku yindi ntambwe turamaze gutera intambwe turi mu bundi buzima kandi ico umuntu ahereye ko si carangiriza ko Landry yumvise imico n'akaranga ko Burundi we wumvike numva kari ibintu twarazwe n'abakera ndetse igihugu cyacu cyo Burundi cubahiriza buri muntu wese buri murundi n'umurundi kazi atezwa kubaha cyane burya Landry we nta kiganiro rigero ukora kijanye n'inyuma y'imico y'akaranga ko Burundi nk'ikari wo wakibonye ariko ubwanje naco ndigera mbona ndagubeshuze ntavuze ari wakibonye nawe nimbuze sijeje nyene nakibonye warigeze gukora ikiganiro kici nyuma y'imico n'akaranga ko Burundi wavuze imico n'akaranga by'u Burundi wo wabinsiguriye neza ati ubona jewe ico numva je numva yuko dukwiye gukurikiza amategeko kwanza ya leta ivyo leta isaba n'ivyo ikunda tukabigendera ariko we hari ikiganiro wakoze kitajanye n'imico n'akaranga niyo mico n'akaranga yego sawa ico kiganiro ni cyane ico kiganiro wari ukiri kuri ya televiziyo yawe watangurira urumva vya televiziyo yanje natangurira ko nubwo yari gwawe nico tuma wakora ibintu no mwanya ndi kuri Hit Top TV nibaza neza yuko vya hariya tobimbaza cyane ati rero kubera atari televiziyo yawe birabisha naho nari gukora ibiki n'ibiki ntabwo yari benefice yanje ariko benefice yawe uramenye ingene uri niko ushatse kuvuga ntabyo navuze erega nuwakumvise ashobora kumva ati ico yashatse kuvuga wanyumvise oya naho oya nimba yagutahuye je ntaragutahura mu muco kwanza je oya bon twatanguye dukora cyane gose kandi tugerageza kwiteza imbere sinibaze ko byo twakora mu myaka 2 iheze cyangwa mu mwaka umwe uheze kari byo dukora no munsi muri ko urumva atezwa kuba hari hinduka kanaka twakoze byinshi kutamenya hari byinshi cyane twagiye turakora kutamenya kandi bivanye n'uburambe twadufite mu mwuga ariko nikushobora kubigaruka ko iyo wumvise entrepreneur wumvike mu entrepreneur cyangwa entrepreneuria umu entrepreneur numva ko ari umuntu wese atunzwe n'ingabira nafise yiyungunganya mu buryo afise mu kwiteza imbere Landry gushiko no mwanya afise imyaka ingahe nimba atari banga ni myinshi yarenga 20 ngahe kuduga 20 ningahe uvuze 20 hariho 20 ndabakwize igice c'imyaka 50 urashajemo ata mwana no ntaragera azogera ryari kuko bavuga ngo kujya ni kare ndacarondera amafaranga nta mafaranga uraronka rero ubu Landry Promoter nta konti afite nta nari mikashagira yovuga ati naho hoba kagorane gatoyi ndashobora kwisuma hajya ahantu agira ijanye n'uburyo si ikintu ushobora kuvugira ngaha ariko Hit Top TV irafise uburyo bwayo bwo gukoresha nyene nashobora kuvuga kuri televiziyo yesa Landry Promoter
ni CEO wa Hit Top TV akaba n'umukozi wa Hit Top TV. Ivyo bivuze iki kuri Landry Promo? Ya bivuze yuko ntaronka amafaranga yo guhemba abakozi. Bari umuhemba ngahe? Buke ni urugendo. Bibaze neza ejo canke ejo ngeyejo mutoza musanga hari abakameramani nka batatu, hari abandi bamenyesha makuru nka batatu. Ego ariko kuri no mwanya Landry ni plan bari ahembwa amafaranga ngahe barahembwa amafaranga menshi cyane. Atari banga tubwiye nkuko wavuze ati ni 20 kuduga tubwira ati ni mu ma 600 kuduga canke ni mu nakwira 600 ariko arababa ni nka 550 cyangwa 550 ntayo mvuze kusino muvugira umushahara. Landry muri waka yahembwa ngahe? Agitangura ni wakorera ubusa. Nakorera amafaranga ariko ntayo nigeze ndonka ico gihe. Landry jewe ndacakubaza kuvyerekeye uburyo kuko uri umu entrepreneur n'ivyo kandi uri umujene yitahuye urazi kwiyungunganya urazi kandi waragiye kwipangira uvuga ati ndazi yuko amafaranga yo gupanga inzu ntazoyabura nayo gufungura ntazoyabura. Inzu panze uyiri hangahe ko je nayibonye yose? 150. 150,000. Yeah. Abifuza kumenya Landry Promotari kuri Hit Top TV televiziyo y'abatananirwa y'abaganga mu bisonga cyo Burundi ibaha ibiganiro bimeze neza dufite ivyo tuvura turafite ivyo tuvura none kwanza mbege televiziyo twa Flip GTV gisigura iki ni Flip ive muri vuga Flip nanyo akaba ari izina ry'umu boss wa Flip GTV ko jenda umukozi boss wanje nameze nkawe boss wanje aragarama gashira akaguru kandi agakoresha ariko wewe urikorera urumva ko hariho difference sumu economiste nka wewe gira icuvuze kuri Flip GTV nivyo tuyaze kivuge mu ruhe rurimo vuga mu gicayina canke mu congereza ntangorane uri capable tuvuge icongereza jewe ndi capable mbaza ikibazo kimwe mu congereza how are you none sindakutwenze fine how are you ndakuramukije mba ndakuramukije ati bite ni nko kuvuga ati bite Landry fine you and me none siko kwimbaza ikindi kibazo ndakubaze mu Landry wewe mu congereza wewe baravuga yuko wewe ataruri muzi ntaruri minzi sawa reka tuvuge icongereza dukore interview mu congereza twagiye what are you going now what sindavyumvise neza what why do you do why do you do kintu vraiment sinibaza yuko no muri dictionnaire kirimo why do you do I do you do vraiment naho no baza kwimara amazi sinovuga ivyongereza nk'ivyo Landry kandi wowe urangura umutananiko ariko icongereza zero igifaransa cyo tugene bonjour Landry bonjour ça va très bien comment va la journée c'est très bien c'est très génial mbaza nawe erega ushobora kubuza ico kwishura utazi no kubaza kreya nawe mbaza ikibazo usezera ikiganiro sawa reka ndabasezere bakunze wa Flip GTV ariko ndasavye uvuga umbwira wonyitiki corona yaraheze nta nagafuka muntu ufise mbwira izina wompa rero jewe izina wompa ko je nabonye umengo ndabona umengo mpere hasi baka hejuru chakuhere hasi uko je ndabona ko ndi smart ndipo koresha umwanya mbwiye we mga Davre arabere yes vuga ndaguhasenga ni fresh habari sana mugaragwaze mbe uyu numuki wawe Landry uyu mupeti ya numuganga mugenzi wanje nawe nawe sabagenzi bangahe wa mbere nguyu ngaha ariko attention kuri aka kana ndabona umengo nagafitire keza bavuga ko gakoze umunyu nk'ababandi imwembe batarindira ko kwisha n'umugenzi wawe Landry mbwira izina wompa basi jewe kugira dusezera namubwiye nyitande ku nka ungene ndagurira hasi makaheje wonyitande no kwita Cynthia atajipe nambaye atamabere mfise ubwanwa Cynthia afise ubwanwa ndazi gito azituma no kwituko kwa ta Cynthia wambaye na Cynthia nambaye ayo marori yawe ushaka ndakwite ni bari ya marori abona umuntu ari gusa na Cynthia iyi ni ubu gata Cynthia wambaye wewe urayambaye nta jewe nemavu nese nabihariri ni wabihariri sawa
no gutera intege ubandanye ukora cyane ya bandanye nkora cyane ndushirizeho umutananirwa nkanzi promoter ariko abantu bose sima kaba batananirwa ari gihe bashobora kuba abananirwa ariko bakiratrapa yes abakunzi wa Fit TV turabashimiye cyane mumvise yuko kwa ndi promoter yananiwe no kunyita izina ariko je nyene ndakubwiye ati koresha umwanya yes it's me koresha umwanya mu byo urimo byose koresha umwanya yes warize je narize neza warize yeah je c'est seconde ufite seconde urafite diplome seconde nta diplome igira seconde ni muri 12e ego nta diplome baba guhereza okay ufise en fait wagije muri seconde agenda kubaza ibi ariko numva nta diplome ufise ko ufise diplome zibiri nkabanzi neza ko mu Burundi bataronka diplome zibiri ugomba uncokozere ko ata diplome mfise we waduhamagaye kuri diplome ya mbere ngo naronse diplome abambaza ati Landry yaronse agira some igitabo ati wapi nindi diplome ati ayo mashure vraiment ntaba ugira untwenge rero je kubera ntanayironse esa turabakunda cyane gumana natwe yari koresha umwanya kuri micro nundi muntu yes bye.